Love that never fades. That's always grows higher and higher and higher. I have found love. I love my baby. Life is good when you meet the right partner. I never knew what my life was meant to be till the day I found love, the day I found my soulmate. It is a long story, like love stories. I can just like rewind back time up to 2007, 21st January, the day I first met the love of my life. And thank God it was in a service. It was a Sunday, and that was in a service. We were praising God, and things were quite amazing. And from that time on, it was hopeless for me to get her. But I kept courage. I kept on fighting the good fight. I kept my faith till the day February 19, 2014, where she said yes to me. So today I've got a great privilege to introduce to you the most amazing, the most beautiful, the most humbled, very charitable, generous woman of my life. So kind to the kindness itself. Names and words can describe how fond of her I am, how deep rooted in her my spirit is. Today I've just got a privilege to welcome the most outstanding person in my life after Jesus Christ, my Savior and Redeemer. As to introduce myself, I am Jules Nyongabo. I am a born-again Christian, servant of God, and for almost now 16 years, I've been serving God, being single. Yes, we can serve God being single, but now not for long, because today we are on like 11 December 2020, and on 26 December, almost in 16 or 15 days, 15 days exactly, I'm gonna wear the most beautiful ever. So everybody, I welcome you to this show where we're gonna share love, we're gonna share the beautiful moments, the qualities of our love, the qualities of our life together, of all these 7 years we've been together for 7 years. It's gonna be exactly 7 years on 19 February 2021, but we are in the 7th year already, for we are having 10 months after 6 years of this long journey. I'm so privileged to share this testimony to you all. C'est un grand privilège de vous partager ce grand témoignage, parce que je sais que beaucoup de jeunes ne croient pas à un amour long et qui est fructueux et respectueux de Dieu. A love that goes for long, but also that even though it takes a long time, God is in it. You still can honor God with our bodies, our emotions, our feelings, our desires. Yes, we have lust, we desire, but we still even honor God into that, and we make that going on, sharing love with the love of your life, but also waiting for the right moment to marry one another. So thank you for following this show. Once again, I'm Jules Nyongabo. I am from Bujumbura, Burundi, Central Eastern Africa, country where we have Lake Tanganyika. I cannot say all this without talking about my country. We have such a beautiful country. Now it is almost about noon, and so we are under the heat of the sun.
and we have almost like 23 degrees. It's a very cool moment, very quiet. Waves waving at the lake, at the seashore of the lake, sharing good times, and we welcome each and one who want to visit this beautiful country named Burundi, the heart of Africa. Even if you go to the map, you can see that the map of our country is drawn or mapped or patterned like a heart. Indeed, we are the heart of Africa. Thank you very much. So I'd like to introduce the most beautiful, the flower of my life, my angel, my Juliet, the one I have decided to become the Romeo. Please, baby, come. 1, 2, 3. Say hello to the folks. Hello, hello. Her name is Elsa Nina Hazre. As I am Julius Nyongabo. Yes. We've been in love for 7 good years. It is true, honey? Yes. 7 good years. Yes, I thank God. We thank God all together. Yeah. Have you been worried to be with me? Like, there have been a day you've been worried to be with me? No. Never? No. You've been always in love? Yeah. And you have kept the flame of love? Yeah, you are so kind. As you are to me too. So lovely. Oh my God. Yeah. That's why I love you. Even myself, I know we share the same qualities. It is better to find a soulmate. The soulmate will always have the same desires as yours. Imagine we've been together for 7 years and only we've been sharing love for 1 year. It's where we have got the permission. It was on 26 September last year, 2019. It's where our parents gave us a free pass to be in love, to have this beautiful moment together, around, gathered or surrounded around by the family members. But all the 6 other years, we couldn't even call one another on the cell phone. It was like an impossible love. Yeah. Impossible one, honey. Possible. But the impossible have become I am possible. Yeah, to God. Thank God. Hallelujah. Yeah. So, would you please say hello to the folk? Hello. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous suivre. C'est un plaisir pour nous d'être ici avec vous et de nous raconter notre longue histoire. Et ce qui est devenu impossible est devenu possible. Ouais, ce qui est impossible est devenu possible. Ouais. Her name is Elsa. She's the daughter of Sir, my dear Sir, His Excellency to me, Chara Emmanuel, my father-in-law, and the very so dear to me, lovely mom, Nimebuza Eliza. We say hey, thank you to you guys. We love you, nice parents you have got in the Lord, even for accepting these moments to happen. Turabakunda abavyeyi bacu. Nitega kuba twa Imana yaremye umushinga naye Chara Emmanuel kugira ngo ashobore kuzana misi ishurwe ryiza nk'iri. Hanyuma na mama turamwubashe cyane gose, mwarakoze kutwankadira muri imyaka ndwi mugashiraho amabarriere yashoboye gutuma dushika ku munsi mwiza nk'uyu w'itariki ya 26 ukwezi kwa 12 2020. Okay, inyuma ya Noel. Okay, Yesu azovuka natwe tuvukire mu rugo rushasha. Bizoba biryoshe cyane. Turubashe kandi n'abavyeyi banje nabo babaye hafi yacu, baravyemeye, barayikunze, barabishigikiye gushika no kuri uyu munsi bari kumwe natwe twitegurira urubanza. Ubu twe turi kwitanganika nabo bariko baratigita biruka. Turatahije imiryango yacu, ndatahije Ella, la petite sœur de ma fiancée, the young sister to my fiancé. Ella, how are you? I know you're following. And a big hug to you. It's always what I have to give you from the bottom of my heart. That's what I have. Huh? It's again, time will tell. I love you. Yeah. I honor you. I respect you, Ella, very, very much from the bottom of my heart. Ndakubaha cyane. Turatahije n'abavyeyi aho bari oncle, tante, abari kure bose, Tiyambu. Yeah.
Hey to uncles and aunties abroad. Yeah. We also say dedicate this moment to cousins. Oh, my young sisters, my beautiful ones. Oh no, where is Media? I wish you could be here. There's also Lika, Sandra, we have Justin, we have Oliver, we have Michael, David. Teacher. Yes, Michael. Yes. We have Kevin. I have many brothers. I hope guys gonna come to my wedding to see how many there are. I have almost like 9 brothers and 5 sisters. My father was incredibly great. Okay, thank you very much. That was for the introduction. We're gonna do this interview in many languages. I'll be asking the questions and we're gonna give answers. She's gonna be asking the questions in the language she can answer you. Okay, don't be like bothered as you speak in a foreign language you may not understand, but at the end you will have a feedback of what is love, a feedback of what we share together as values, as qualities, as moral values. So that's which bounds us together, and we even sometimes can share some mistakes, some errors, what we hate, what we want each and one to improve. We have some faults, we have some shortcomings, and together we have decided to take this journey to perform them, to overcome the challenges. Yep. Thank you very much. May God bless you. We love you and we are in love. My baby, I love you. I love you too. Hit the devil. Kwizera 90 TV ndabaramukije. Nitwa Ninahazwe Elsa. Nkaba tuvukana turi babiri, nkaba ndifura. Turi abakobwa babiri, nkaba afise abavyeyi banje bose. Sinzi wewe. Okay, I am Niongabo Jules, a born-again Christian. I am the 5th in a family of 9 children, but still we have 8. And I have 6 step-sisters and brothers. My parents are all alive. I'm so blessed to have them all. And it is a great privilege to greet you people from Faith 90 TV. Hello to everyone. Hello. So guys, we welcome you once again this show. We have been welcomed by this platform to share about our love, pour partager avec vous nos moments forts de notre amour. Tubabwiye iyo twavuye rugendo rurerure aho tugeze uyu munsi, and where we heading. Actually, the climax is gonna be 26 December, the day we celebrate our wedding this year 2020. As we asked, kibazo cha mbere bambajije bambwiye ngo mbega urukundo rwahereye hehe, how this love have started. I can go back to 2017, the first day I saw this beautiful soul. It was a Sunday, c'était un dimanche, dimanche du 21 janvier 2007. She was singing in the choir, and the day I just pictured her, she was singing on the mic. It was a choir named Malaika. It was for Sunday school kids, but in my heart I was convinced she was the one. Amen. Yeah. Yeah, yari karima muri chorale, ndamubona ari nk'irya kabiri ngiye mu rushengero. No, yari rya mbere d'ailleurs. Maze ndwimwe nkijijwe. Nkaba ndamubonye. Bati ego no nyene. Mugundi mutima urambwira uti ntawe ni babana yubegere baca bakurasa rumwe. Donc naramukunze, ndamushira ku mutima, ariko ivyiyumviro binyeka yuko bitashobora gukunda ivyanje nawe. Je nawe bitashobora ko dushobora kubana ngo dushike kuri urugendo. Nakomeje kumubona ku bico gihe bibiri. I continued to just like approaching her, greeting her from far. Hello. Sometimes she could notice my waving. At the time she couldn't even notice that there was somebody. Not invisible ico gihe vraiment. Ntashaka no kubona yuko ari umuntu yamuramukije.
Nibuka ko igihe rya mbere nashoboye kumuhagarara iruhande ndamuvugisha hari le 28 mars muri 2009 umunsi wa mariage ya mukuru wanje yari umudofine muri iyo mariage cyanda profita kumwegera twaricanye iminota 5 turaganira ariko ndabura ivyo ndamubwira ico gihe ntiyarazi ikintu na kimwe cy'intambara kirabera mu mutima wanje umva ari imyaka 2 iheze nase gusa kumuvugisha mu 2011 ndi mukuru w'ugwaruka nafite privilege yo guhamagara uwo nshatse uribuka cagihe ndajibuka okay I could call anybody because I was the youth leader. I took advantage of those moments ushaka kumwegera nkamuganiriza to talk to her, to have a talk. Ariko natanguye gutaka kumwandikira on Facebook. You guys, somebody told me thanks to Mark Zuckerberg, the founder of Facebook and their team, because the first time I was able to send her a message was via Facebook. Imagine. Kuri Facebook utaka kumuronka ndamwandikira ahari muri fin 2012 début 2013 turavugana tarayize ishuri nagiye gutera tangura kuvuga ikirundi nyakirundi starting to owe her to date her back in the beginning of in the end of 2013 in the beginning of 2014 rero le 19 février 2014 niho yavyemeye rero hasigaye nuko avuga ko yagiye kuvyumvamo ndiko ndamwegera ndamwandikira subiye inyuma gatoyi the day she got her degree diploma yiwe yantumiye cangira akazi kenshi ndaruha hanyuma sinagenda saa 8 y'ijoro nzamo naranyandikiye kutaje haha ndavuga ati vraiment yatanguye gushuha so nkirije nyene mu kibuga bwa mbere ngene vyagenze sinamubona nari invisible I was invisible to her kuri je ndamubona nk'umuntu akuze I was old enough to her umuntu akuze cyane yifata nk'umuntu w'umupapa I behaved like a daddy yes I approve that even my dressing I couldn't put a jean like today you see this is a jean. This one is because of her. Before her, I always put trousers of like some cottons, polyester, and that, but not a jean. I couldn't put a jean such as to be a young guy with a t-shirt showing my shoulders, such as you see. I can do. I couldn't do that before. I was a grandpa actually. We are always suits, some costume, matisi. But because of you, natanguza ndahindura style ndambara ukashobora kubitahura ego hama cyagera umunsi umwe twari nari muri repetition turaramukanya bisanzwe nuko repetition iheze practice greetings acarambaza ikibazo ati kutanyandikira kuri je navuga ati uyu muntu twari gushobora kwandikirana gute tuvugana iki how did they ask you that watwarugwaruka twari kuvugana iki you Frida yes so I was complaining she didn't write to me yatwarugwaruka that was the desire twari kuvugana iki kuri je nabona numuntu akuze imagine sinari gushobora kuvugana icyo cyo cyose oh my mu munsi uraho navuze izina okay ndiko ndaraba Facebook okay yes ndaraba Facebook hama ndamwandikira ati hello murakomeye wow I remember that day hama ikintu yanyishuye je nibaza ko anyishura hello yanyishuye ikintu cyitwa igitabo wow textbook she just said hello and I wrote all a textbook to her okay carry on Sherry igitabo narabisomye sinabiheze uwo munsi ca ndasura ndava kuri WhatsApp ndasura ndagaruka kuri WhatsApp ego vyashitse mu muryango gute bavyakiriye gute wow first of all related to the question that how family was receiving to this to other love how they behaved because we were younger at that time tukiri bato
we decided to keep that love secret, hiding. I couldn't call her in the night, not even the daylight. I couldn't meet her anyhow. In all the 7 years, I can say that we have got to hang out for like 10 to 15 times. Uvuga ngo urukundo rwacu rwagumye mu ibanga, rwagumye rwo kutiyerekana cyane kuko tukiri bato. She was just starting the university, yagitangura university, and I was about to finish my university studies, and I saw that I couldn't stop her from doing her university. So we decided to make this love secret and hidden. Ku buryo meme abo tuvukana nka jewe bagiye kubimenya buhoro buhoro, babonye gafoto kiwe mu telefone yanje. Bamaze kubimenya bishikira abavyeyi banje. Papa yabimenye ntazi ukuntu yabimenye. Hanyuma bimenye papa yarafise yabona mvyibushe ukuntu ngana, yashaka nzana umugore nyene munini. Umugore azonterura jewe, apana woje nzoterura, umugore azoterura Jules. Yari gushobora. Nibaza ko papa ariko bamundondera akamuzana. Hanyuma nzana umunsi umwe arambwiye ngo kubera iki uja kuresha udukobwa duto duto. Aho surprise, papa ivyo bivugura bizi. Ubivugura bizi. Caramubwira ati arambwira byinshi ati wari uzi yuko uzaba umwami banki bakaguha credit kuri jewe ukaronka umugore munini aza kungura ataya siko bimeze. Ndiba ko namubwiye nti amatora yaraheze kandi ikarate yatsinze amatora nijya nyene. Kuva ico gihe ntase kumbaza ikindi kibazo kijanye na shwa n'ibindi byose, yaciyubahiriza shwa yanje. He respected my choice because I told him that this girl, this beautiful girl here, she have won my entire heart. Kuno byagenze kugira bishike mu bavyeyi, byatanguye mu ibanga. Urukundo rwacu novuga ko rwakuriye mu ibanga. We yariga nanje nkaba niga, nari nkitangura university yari umwaka wa mbere, niho byatanguye gukara. Natanguye kumukunda, nari ndamukunda. Well, she really loved me, for sure. Considering what you went through, yeah, she really loved me. I have no doubt on that. Niho twaremeshanya, niho twavugana imigambi yacu. Abana bangahe? Abana bane. Amahasa. Well, yes. Come on. It's the devil. Niho natanguye kumumenya, nawe ataramenya. Wow. Bamwe byibaza yuko mbe byoshoboka gute gukunda n'umuntu udashobora kubona. Kijya gihe twashobora kubona. Udashobora kubona na how people would wonder how people can be in love if they cannot meet and gather and share. It was impossible. We could meet on Sunday at service. Imagine Sunday, and on Sunday she would pass on that word and I pass on this word. We could even meet and greet. Ubasha no kuramukana dimanche. Aya. Byari bujijwe. Ndi yakubujije kuna. Je nibaza ko igihe kitari bwageze. Cyari bwageze. Kandi turabishima byari biryoshe cyane. Yeah. Ego. Kuko biriya hari ivuga ati ikintu cyose gifise umwanya wacu. Et surtout musiguzi in Ecclesiastes 3 verse like 5 or 9, I don't know exactly, says faut pas réveiller l'amour, don't awaken love, don't awake love. Yeah, that is sleeping. So that was the secret we have got, yes. Not like awaken love out of season and time. Hamikino nyamukuru chatumye gituma duhuza imitima nuko twatahurana. Naramutahura nawe akantahura. Twari mu bihe by'amashure, ibihe bigoye cyane, gushobora gukundana n'umuntu utabona, utazi n'imico yiwe, utazi n'ingene aba yaramutse, utazi n'ingene avuga, utazi n'ibyo ashobora kubyiyumvira. Kimwe gusa novuga ndashima Imana aho itugejeje kuno munsi. Yeah. A long love story has many facades. Let me say facade or attributions. For our sake or for our concern, it was because we were planning for a long journey to do it in the right time, in the right moment. To do it by the time she's ready,
By the time I'm ready, by the time even our parents are complying, in same common understanding with us, each and one. But you may be challenging, be challenged, struggling with a relationship where you don't see an outcome from the parents. Maybe it's what you call the impossible love, where nobody understands you, parents are against you, everyone is against you. What you need to do is to stick on. Don't give up. Pursue, press on. Okay, don't give up. Because sometimes even friends, they rise against you. People can rise against you. They can be against you, but you just keep on. Don't give up. Upon you, He's able. Twahisemo kwirinda, kwikingira, kudatwagwa n'urukundo rutwaye. Ndibuka ko ntiyashobora kunyemerera kuza muhira easily. She couldn't pay me visit home easily. In the past 7 years, I can say she couldn't. She have came to my home almost like 6 to 7 times. Yes. Yeah, in 7 years. In 7 good years, she have paid visit to my home, to my parents' house, 6 to 7 times. And the first time she came ever, it was back on 14th February 2015. It was on Valentine's Day. And on that day, before that happens, I had told my young brothers and sisters that the first day she comes to our home paying us visit, I'm gonna take them out to a restaurant of their desires, taking whatever they desire. So that was the first time ever she came back. She came in our home paying a visit. It was on 14th February 2015. And we have come to make our relationship, our love public in the month of September, this September. It was last September, from 1st September, 6th September, and even to October, like the 20th October, where we have printed out our save the date cards to share with folks and people. And people never knew who she was before that time. I myself, my friends, her friends never knew who I was before that time. So it's just like we have 3 months. Only 3 months. In 3 months, so we've been able to display this love to the people around us. Yeah, nivyo numva novuga bijanye n'urukundo rwagiye ku mugaragaro mu miryango bamaze kubimenya batoyi bacu baratugiye bazaniye umuntu ndabiga ati ntibikunda ko ndamuzana kuko si urukundo rwo mwibarabara, si urukundo rwo mu kabare, si urukundo rwo muri circulation en ville. C'est pas l'amour du genre mwambonye ma TV to show up, no. Kwari urukundo rwo mwibanga. Ndibuka ko nabwiye ati mu bisengere umunsi azovyemera ubwa mbere duca ndabasohokana dusohoke. Ndibuka hari le 14 février 2015 niho yashoboye kwemera ko ashobora kuza muhira kutugendera muhira. Cyanavuga ati wow, abatoyi banje twari bitwemereye, cyo turasohoka turagira ibihe byiza turaryoherwa. Kandi iminsi twasohoka hageze saa 9 y'abatashe muhira, twasohoka saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 y'abashitse muhira. Cyazira kataha mwijoro. Nubu tumaze kushira hagaragara ivya mariage twiteguye umwaka wose kuva mu kwezi kw'icumi kwa 2019 gushika uyu munsi mu 12 aho mariage igiye kuba. Ndibuka ko mu kwezi kw'icenda honyene niho twashoboye kubibwira abagenzi, turasohora amafoto yacu barayabona, abagenzi biwe abagenzi banje n'imiryango batangura kumuboneraho. Ubundi rwari urukundo rwo mwibanga kandi twirinda twizigama bikagenda neza cyane. Nibuka igihe naza kumugenderera cyari igihe nari mpejeje amasession ya kabiri nari mu kabiri muri université. Hama sinzi ingene nanje vyagenze uwo munsi, sinzi ingene vyagenze kugira ngende She doesn't know how she came to my home to pay I visit and my siblings. That was the answer of the prayers. Twarasenze yamushobore kuza. Sinzi ingene vyagenze twarasenze
kugira ngo abana bashobore kuja gusohoka basohokane nawe hama bashobore kunezerwa gusohoka bagiye baryoherwe barasenze gushobora kuza muhira gahunda Imana yarishuye amasengesho. Wow, nshaka kwibaza. Uwo munsi ndagenda ndamugenderera, nari mvuye ku ishuri muri kaminuza, hama banyakiriye neza sinari ndabyiteze. Naheruka uwo munsi ntitwari bwamenyane nk'uko umunsi dukundana. Nari nagiye kugenderera abasore biwe twari tuzinanye, bari abagenzi cyane, bari badutumiye, hama niho bwa mbere. Uwo munsi siho yarari, sinari bwamubona, siho yarari. Ariko uwo munsi by'ukuri kugira ndahashike sinzi ingene byagenze. Ego sinzi. Ya baciye bambwira ati wa muntu wawe ari ngaha candaza. No byabaye rya mbere dusohokanye na jewe nabo nyene tukumwe n'abatoyi banje bashikanje namwe na bene wacu naho vyatanguriye. People are asking us if we do know each other because we took a long period of time loving in secret without meeting or gathering. But let me tell them that the fact that we were all together able to wait this long, it meant we share the same values. We share the very longing. We share the very, how can I say, we see life the same way. Bariyumvira ngo bega ko mutashoboye kugenda n'ugiye kirekire mumenyane kwako mwabona na kure. Bo harageze igihe mu myaka 2018 turatangura kuza turabonana tukuri mu manza n'abagenzi tukaja kubagenza twabatemberera twagira iki twaganira, ariko ahanini uko twari tuzinanye ku telefone kuri ka message niko twasanze no muri live duhuye, atacu wundi yanyegeze uwundi, atacu wundi yahishije uwundi. Uko namwiyumvira niko namusanze, uko nari ndamwiteze niko namubonye. Urugo gene turubona, yeah, deja iyo myaka yose ni myinshi. Kugira umuntu ushobore kumwiga, bamwe yatangura kumwiga ukamumenya ifata gute, mbega nashavura, mbega ntazongubita, ntibikunze. Ariko icyo nshima Imana cyane nuko hari ibintu byinshi atampisha. Hari ukuntu muba muri ko muraganira n'umuntu ugasanga uko uganira nawe uko urumva comportement yiwe, uko urumva imico yiwe uko nimeze. Ya igiki wanka kuri jewe icyo nanka uri kuri telefone cyane. Oh no, uri kuri telefone cyane iyo ndiko ndakuganiriza ugasanga ntunyumvise. Oh wow. Telefone, wow. Hama jewe uco wanka kuri jewe. Mu bisanzwe dufite ikibazo kimwe twese. Je nguma kuri telefone kugira ngo nganire n'abantu ndabishure bambajije. Nawe telefone ntuyerekwa kugira ngo ndakurondeye ntakuronka. Dufite ikibazo kimwe twese. Dufite ikibazo kimwe n'uri. Ya telefone sinzishira, telefone agema ndakurondeye cyo gasanga nakurondeye nakwandikiye audio, nayikwandikiye nakwandikiye message ugaca telefona utasomye audio message ukamenya ngo vraiment ntigeze ubona message nakwandikiye. Donc urumva ingorane je gukunda telefone ni ingorane yo kwanka telefone. Yes. Ni gukunda kuri jewe. Oh my god. Sinumva kamwemwe kubivuga. Ukunda iki? Kingumbona ko ndiko ndatinya kuvuga ico nkunda kuri wewe kuko byose ndabikunda. Hama kandi kubivuga bintera kayabago. Kanashaka guhekenya ngo bikunde. Oh Seigneur, ndakunda ukuntu uri simple. Ndakunda ukuntu uri umunyamahoro. Ndakunda ukuntu atakintu na kimwe kikunyiganza kiriho, nta kintu na kimwe gutera ubwoba kiriho. Ndakunda ukuntu udasesagura. Usesagura kweli.
biba ko ninda kuguriye ikintu mbwira ngo uri nigoye ibaze no kuri ikintu nguriye umukunzi ngo nigoye akanda kakwangira ati n'undi wawigoye abari mu responsibility menshi ukwiye gukora urasohoka bango ndigoye nagize akigoro narondeye uburyo naburonse ndagoya kanda gukunda ndakaguhaye ukacumya ngo nigoye no wagikoze merci je t'en prie. The question was, what is the thing you hate the most from one partner? We found that the challenge we have is cell phone. I love communicating with people. She hates communicating. I don't know. Sometimes I send her messages. She's gonna answer 2 hours after. Or she comes, she doesn't answer the message, and then she calls you straight away without even considering the message that you have sent to her. Okay, and she doesn't love communication. I love communication. That's the challenge we have. Yeah. So let's do this. Yeah. You're gonna be my communicator. I am gonna be your communicator. Okay. It's where it is needed to talk much, I'll be there for you. And the other thing was that I hate when you tell me that I have bothered myself to find a gift for you. I buy it from the bottom of my heart, then you say that I bothered myself. It is not good at all. So watch out. Tunagukundiye. Nukuri umuntu yitaho abandi. Wow. Yitaho abandi kandi uri umuntu yitanga cyane. Merci. Uritanga cyane ukitangira n'abandi kandi ukariba uri responsable. Ico kintu nakubonye ko navuze ati uyu muntu vyo kurafise kazoza. Thank you. Chaniuka. She's saying that I am caring person, loving person, serving others. And that gave her that I'll be somebody who has a future, brighter future. Okay, then you remember what? Chaniuka, umuntu wese afise list y'ibyo yasavye ati Jenny fuza umuntu ameze ukunuku. Jenny nasavye karikiri nayo nasavye. Oh, I was on the list of what you have made a request to God. Okay, that's new. Imagine, folks, I never knew about that. She made the list, a checklist of what her husband would be like. So, even myself, I'm discovering that right away, right now. So, please, what it is in the list, the checklist is? Umuntu akunda avuga icongereza. Somebody speaks English. Avuga icongereza. Okay. Hari ikindi naco nabonye mu buryo bwo mu mpemu. In the spiritual, yes. Nasavye umuntu w'umiliyarderi. Billionaire. En fait, ni umiliyarderi mu buryo bwo mu mpemu. Ay. Kandi navyo nakubonyeko. Okay, she requested a wealthy billionaire in the spiritual. Ego. So folks, get ready to see the next billionaire rising now. Okay, come on. Nivyo bibiri. Okay. Ibindi navyo Imana yacinyongereza. God added on. Yeah. Wow. So fantastic. Na mikinde naco ndagukundira nuko uri umuntu utuma usenga cyane. Okay, I pray much. Usenga prayerful. Nige twakundana wawe uri mu maveye ugenda mu maveye kanaka ngira ati ndagiye anye ngiye kugira veye ngaha ati ndi masengesho ati wow umuntu arafise ego. Yeah. Arafise imbere. She's saying that she even loved me because I was a prayerful person. Partaking into prayer nights, overnight prayers, should say, wow, this man has a future, brighter one. Yeah. I love the way you cook with love. Yeah. Some tasty nice cakes. Yes. Good food, tasty one. Oh my God. I love the way you work, the way you dress, the way you stylish your hair. The way, I don't know, I love all that about you. I love all that. To name but a few, without what I can say. And you were saying? Muri co kubona ukuntu mu buryo bwo mu mwuka wari uzamutse cyane wari uduga cyane bakuruta jewe
byatumye binyigisha yuko uzonduza mu rundi rwego. To share my maturity with you in the spirit. This was just to encourage those who are dating one another. Okay, stop. This was to encourage those who are dating, those who are in love relationship, but they are struggling with their love. They don't see the outcome. They don't see when and where they're gonna have their right to love one another, to enjoy, to share their love. There is always a good time. You just have to wait for the right moment. Once you know she is the right person, he is the right person, please stick to it. Stick to your love and stick to him, the one or her, the one you love around you. So we take this opportunity to invite you to the wedding. We thank already those who have booked places, those who are going to be there, those who have already confirmed their presence. And we take advantage of this opportunity to be grateful to each and one who are supporting us, those who have sent this platform to others, this media, Faith 90 TV. We thank you very much. We thank the journalist of Faith 90 TV, the one who is questioning us in person of Uwimana M. Sandrine, and also somebody behind the camera. His name is David. We thank each and one folks who are listening to this show. We are grateful to you all. We are committed to see you next time as the TV pays us the visit, and we're gonna be invited. We are warmly waiting for the second round, which can come anytime from now on. Thank you very much. Welcome. Yeah. Ngira nshimire cyane ngo kwizerana na TV baduhaye kano kanya ko kuvuga l'histoire de notre vie, inkuru yacu y'ubuzima bwacu, ibyo twaciyemo, kandi twizere ko byabafashije kandi hari ahantu bizobakura, bizobana. Ego abayikurikirana mu stress kibe mugire sharing, subscribe, share, like. Oh yes, come on. Ego turi kumwe namwe mwandanye muryoha. We're together with you guys. Keep on delighting, enjoy the good moments, enjoy the show, enjoy all the shows on the platform, the platform of Faith 90 TV. You guys are so outstandingly. We're here at the lake. We're enjoying the moments. But the guys are gonna share these moments to other people, maybe struggling, going through hardships and hard moments. But believe in God. God is almighty. Nothing is impossible to him. He can do all things. He makes way where there is no way. He have made our way. He made our way. And now we're here sharing love with you. Thank you, baby. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Be blessed. We love. Love is so good. Urukundo rajoshe. Love is so kind. So generous. Duramota. Ni sawa? Sawa. Mwitwa gute? Nitwa Ange Mediatrice. Ufanya kina Jules? Jules ni mukuru wanje. Ni mukuru, ni musaza wawe? Ni musaza wanje, ni bon, ikirundi kiragoye sometimes ku bantu bamwe nga ni musaza wanje, jewe ndi sa petite sœur, agira gatanu mu muryango wacu. Ya, nanje nkaba ngira 8. Okay. Muriteguriye mariage ndibaza witeguriye gute kwakira umubesere wawe? Kuri jewe sinzi guys, sinzi ko maze kugera ahantu umuntu ukagira ivyishimo ukaryoherwa ku buryo ubura n'ukuntu ushobora kuvuga umunezero ufise. Kuri jewe Elsa ni benediction idasanzwe, kandi vraiment ndaryohewe kuba ashoboye gusangira urugendo rumwe na Jules. Rero uburyo ndavyiteguriye novuga ati sinzi le 26 nigere gusa, le 26 nigere kugira ngo like mbone ko yambaye quelque chose, ubu ari umugore wa grand frère wanje.
none muvyiteguriye gute muhira famille kwa ndazi ko ibyishimo bidasanzwe kwakira ubundi mu besere ko hariho n'abandi ba besere bamusanze mufise uvyiteguriye gute mu muryango wa nkundwa na benshi vraiment ibintu birahari nta kibuze murahawe ikaze turiko turitegura kandi ibintu bizogenda neza cyane bizoba ibintu vyiza cyane nshaka kubivuga muca muvyumva ko ari surprise mugabo ibintu birateguwe neza turiteguye kumwakira neza nta kintu na kimwe nyene kizobura vraiment yego byose bizoba bihari ibinyobwa gufungura kwa tutu bizoba bihari yego niko nabivuga umva sino kunjira amadetail kame mwenye bikibaye surprise mugabo bizoba ari ibintu vyiza cyane le 26 vraiment you are welcome umuntu wese twizere ko next year you are the next maybe birashoboka ndashaka kuzokurikira ntawe bize je aramviriye mu nzira usanga ari jewe ndi la madame suivante. Okay, fine. Tugushimiye cyane. Ego turabashimiye kwizerana na TV kuba mwaduhaye kano kanya kano karyo turaryohewe cyane. Murakoze. Merci. amarira gashoka ku matama yaje kuko turi babiri ntabwo tuzigera tuba habi mama sitarafushe manje